ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ryatangaje ko abantu 6,000 bazize icyorezo cy'iseru kandi ko hakenewe miliyoni 10 z'amadolari kugira ngo babashe guhagarika icyo cyorezo. Muri Somalia naho abantu byibura 3 barapfuye 11 barakomereka nyuma y'uko Al-Shabaab yigabye igitero i Mogadishu. ONU kandi irashakisha miliyoni 200 z'amadolari yo gufasha miliyoni z'abantu bugarijwe n'inzara mu gihugu cya Zimbabwe, aho ibiribwa birimo kugenda bikendera bitewe n'ibiciro byiyongereye kubera ifaranga ryataye agaciro hamwe n'ihindagurika ry'ibihe ryateje amapfa. Urukiko rw'ubujurire muri Botswana bavuga ko rushobora kumva ikirego cy'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi risaba kugira imfabusa amajwi yavuye mu itora rusange nyuma y'uko urukiko rw'ibanze rwanze ibyo iryo shyaka ryasabye bitewe no kubura ibimenyetso. Naho mu Misiri, Sadio Mane wa Liverpool yagizwe umukinnyi w'umwaka wa 2019 n'umukinnyi w'umunyafurika utwaye neza.